ubu nanone Donald Trump na Joe Biden babonaniye muri White House canke Maison Blanche. Ntibitangaza, ntivyari bimenyerewe ivyo bikorwa, kuko Donald Trump igihe yasubirizwa na Joe Biden ntivyabaye. Barack Obama asubirizwa na Donald Trump vyarabaye. Vyoda subscribe, like na partage. Twongeye kubaha ikaze muri Kiyago ca Boss TV. Ni George Dasa. Dukomeze no nkuru. Vyose vyabaye vyiza kandi vyiza cane. Ubwo Donald Trump na Joe Biden babonanye, ariko se ntivyari bimeze neza. Aho nubwo mubona aya mafoto bari mu munezero, siko biri abanamba. Aho ni kujijisha abanyagihugu. None rero nkuko mubibona, Donald Trump na Joe Biden bigaragara neza ko atari urukundo bafitaniye, kuko umwe muri bo acinja ubundi ko yoba yafashe igihugu nabi, ubundi nawe niko kuko. Nkuko twagiye turabibona muri campagne electorale zagiye ziba. Buno rero tugaruke ku vyavugiweyo. Haravuzweyo vyinshi kandi vyinshi cane. Yego, nkuko mwabibonye, baravuze ukungene hazoba ihererekanywa ry'ubutegetsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu nanone tugira tugaruke cane ukungene amatora yari yifashe. Vyose vyabaye mu mutekano ntangere, nta kugumuka oya. Neza Donald Trump yakubise impaka Kamala Harris. Ivyo rero vyatumye umugambwe w'abademokrate ugira ishari. Uwo mugambwe ukaba warimwo Joe Biden. Uwo Joe Biden n'uyo mubona niwe asanzwe atwara igihugu ca Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Buno rero bateguye ibonana na Donald Trump muri White House canke Maison Blanche. Vyose vyakomeje biba vyiza cane, ariko muri bo harimwo agashari, kuko ngo mu vyo bavugana kuri telefone canke inbox ko tubivuga biba ari ibintu bibi. Trump yerekanye ashima ngo ndashimye kuba waratwaye neza, ariko none tugaruke muri campagne electorale yavuze, aho yagenda muri Florida, Pennsylvania, aho yavuze byinshi. Yaravuze nti Joe Biden atwara nabi, yarakuye abantu benshi kwinjira mu gihugu atavyangombwa, uko rero bigatuma haba ibirara vyinshi, aho twavuga abagurisha urumogi n'abandi abicanyi kuko. None rero Donald Trump ubu naho agiye muri White House arashimye ngo yatwaye neza igihugu. Joe Biden we avuga nti jewe nzotanga urufunguzo, nzotanga igihugu mu mutekano. Tuzubire inyuma cane amajambo ya Joe Biden. A public servant. She ran an inspiring campaign in everyone. Nuko Joe Biden yabivuze, nubwo woba utsinzwe ntibivuze ko wanka igihugu abanamba, haba n'intete. Nuko niko Joe Biden yavuze. Ivyo rero yabivuze afise n'agashavu. Ugereranije kuraba physiquement ko twabivuga, yari afise agashavu. Ariko none Joe Biden ubu aho bahuriye muri White House canke Maison Blanche muri wikinofunofu, vyakomeje bigenda gute? Komeza ino nkuru, subscribe turacayikeneye, like, partage, commentaire. Ni Irakoze Dasa. Twabandanije. Ubu muri White House niho babonaniye Donald Trump na Joe Biden. Ubu none dukomeze no nkuru, sonda subscribe, like na partage. Aha rero Joe Biden yakomeje avuga byinshi.
ubwo yaragiheza gutorwa muri speech yiwe canke discours muri rw'ikinofunofu, aho yavuga byinshi. Yaravuze nti ubu nzotorwa kandi no muri manda ya gatatu, bivuze ko muri manda ya gatatu azongera gutwara. Oya haba namba, ntivyakabaho, kuko mu bwirizwa shingiro rya Leta z'Ubumwe za Amerika birabujijwe cane kandi cane ko bashobora gutwara inshuro zitatu zikurikiranya, aho tuvuga manda zitatu. Nanone Joe Biden we avuga nti ubwo dufise ubushobozi bw'akaga, ubushobozi bw'akasamutwe, jewe nzoshobora guhindura ibwirizwa shingiro n'akanya gato. Ariko turabona neza ko azoba yihenze. Joe Biden yarababaye cyane kuba Kamala Harris, umwe mu bantu yari yiteze b'abademokrate badashobora kuzosimbura igihugu. Yaramateka yego, ariko siko vyari bimeze. None yaratsinzwe. Nanone na Joe Biden amateka masha, umukuru w'igihugu atwaye inshuro zibiri, aho twavuga manda zibiri, yego n'amateka nayo nyene. None rero itariki 20 z'ukwezi kwa mbere 2025 niho hazoba ihererekanywa ry'ubutegetsi, aho twavuga Joe Biden ko azotanga ubutegetsi ahereza Donald Trump. Ibyo ni vyiza cyane, ariko none vyiteguriwe gute? Ibi nivyo vyinshi bagiye bagenda bavuga muri rencontre, aho bavuze vyinshi, aho bavuze kwihererekanywa. Joe Biden yavuze ati tuzotanga urufunguruzo canke tuzotanga ubutegetsi mu mutekano ntangere, kandi twizera neza ko tuzobishikana impunda marembe. Muzoshima uko vyari biri, namwe muzobandaniriza aho biri. Ariko rero tugaruke mu nkuru zitandukiye. Ubwo Joe Biden ariteguye gushigikira Ukraine canke Israel, ikaba namba mu vyo dukomeza tubona ntabwo abashigikiye. Haraciye igihe gito cane ubwo Joe Biden yavugana na Putin, Vladimir, aho bavugana byinshi. Vladimir Putin na Donald Trump iyo bari kumwe, dukomeza kubona ko atagushigikirwa kwa Volodymyr Zelensky, president wa Ukraine. Ikaba namba Ukraine igiye kugwa mu kaga. Ivyo nivyo twakomeje kuraba. None ubu rero Vladimir Putin na Donald Trump ni bamwe. Mu nkuru iherutse twaravuze vyinshi, aho mwagiye mubona Vladimir Putin ashimira Donald Trump ati neza neza wakoze nk'umuntu w'umugabo. Ivyo nivyo tuba dukeneye, aho yamushimiye amutera intege. Aho rero wari umubonano n'umumenyesha makuru. Ubu none Israel, Benjamin Netanyahu vyifashe gute? Benjamin Netanyahu we nubwo atoronka ubufasha arahagaze, ariko Ukraine ni ngorane, ni ikibazo kimwe gihambaye. Joe Biden niwe yashigikira Ukraine, ariko none ubu birahagaze. Iki ni ikibazo gihambaye. Dukomeze dukurikirana ino nkuru. Ubu rero aho bigeze, Joe Biden na Volodymyr Zelensky ntaho basaba gisaniye namba. Ubwo muri Twitter yiwe yagiye avuga byinshi, ati niwafatisha Ukraine uzofashije Uburayi bwose. Ariko Joe Biden we ntaco yabibona ko, kuko Joe Biden ni umugabo iyo afashe umwanzuro aba ari umwanzuro. Bantu mweko mudukurikirana, ni hano duhereje ino nkuru. Naho utaha cyo subscribe, like na partage. Mwari kumwe na Irakoze Jodasa kuri Ikiyago ca Boss TV.